urabumva rero kubona mona yaborewe ari imbere ya farumasi so agiye kugura ibinini byo kugira overdose numbaza agabanwe bibaho iyo umuntu yanyoye byinshi nke byamurenge unandagura ibisanzwe bakubonye waborewe kuri farumasi none nubare bunga y'Urwanda y'amafarumasi udashize farumasi Rwanda yakabare farumasi we yishirahe ego okeraba farumasi salama iri kuri boulevard ikora 24 ko yabazi yuko hajya hose umurongo akuri boulevard aha neri ukwiyemera ko afise confidence afise yumva yuko arenze nije nabimuhaye nije namuhuje n'abantu bashobora kumwumvisha yuko ari umuntu mugabo ugiye ukagenda officiel mugiye ubuzi beef biri hagati y'ivyo bihugu bibiri urabanza kwanza ukarindira iyo tension igahera ko ibi ni ibintu by'umwanya nibere riba ryayazi burya abarundi n'abanyarwanda n'abavyara vyana bavyaruzanye iyo bageze mu gihe cyo kuvyaruzanye urapuwesha wewe nugombe kuvyivangamo uravyumva kuko ugiye kuvyivangamo hari igihe usanga bibi binaguhitanye ndazi neza no mu muziki wa NATASHA FIZZO arafisemo uruhara yego umuririmbyi wese w'umurundi ahari uno munota FIZZO arafisemo uruhara uravyumva umuririmbyi wese wo mu Rwanda n'uhari no munsi FIZZO arafisemo uruhara ibihugu ari bibiri umuririmbyi witwa BIG-FIZZO arafise uruhara mu muziki w'Uburundi no mu Rwanda kujya kununa gwa gasore yagize uruhara kuri independence y'Uburundi n'u Rwanda ufize ngaho ngo uvyigarame urumva Casoar TV. Coucou abakunzi ba Casoar TV, j'espère que vous allez bien, nizere ko mwiriwe neza cyane ko muza kwirirwa neza bitewe naho muherereye. Mushaka ikaze ababone bashasha murahaye ikaze hama nongere ndabashikariza hamwe mwese mudukurikirana kugira share mugire subscribe mugire amajeme mu comment kugira ngo dushobore kwama dukurikiranwa sorry hama rero nkabanda yibutsa ko Casoar TV si Casoar TV gusa hariho na Casoar Company aho dukoramwo service ya videograhie na photographie tugakoramwo ama service ya imprimerie n'ama publicité ama location ya caméra ama drone ama production ya ma documentaire tukagira ama tugakora ama carte d'invitation ama upira dushaka ko tubashirira ko ibi amalogo murahawe ikaze muri ivyo bintu vyose so uyu munsi turi kumwe na Simbizi wasema vuba Simbizi barababwira ngo ntibavuga Simbizi bavuga Simbizi ibintu byo twatuzo bimbwire neza Simbizi ni Kinyarwanda Simbizi ni Kinyarwanda hama wowe bavuga Simbizi wasema vuba Simbizi mugabo byose bikomoka mu Rwanda tu karibu bro ndaho mukazana wabakari ivyo rero umviza ndakubwire nibiki umviza ndakubwire si nukuri ivyo bintu bireke shemu satubimu yakubwira ati ngo shemu satubimu muhemu akubwira gute muramukanya gute satu oya je ndankarero hypocrisie y'abarundi none ndakubesha ndakabona bujya y'abarundi dufise satubimu huye muramukanya gute nisa unene ujya umustari mu VIP oya navuga ati VIP shemu wawe ano ka shemu ne kajako oya twidondorana none kubera iki abikatira iki ifa ko bamenye ko ngadufise umukazana wa industry mambo shemu umukazana wa industry shemu VIP Assalamu alaikum. Tujumva. Shikamo. Marahaba. Mukanyosha hariya. Chirande, iwe na nyoko bukwe byifatamwe gute? Ndavyifatamwe gute? Oya none ni example none uri ku isoko se? Fata micro bivugire murazi ngene mabukwe? Bivugire oya nacho. Tuteba gute mabukwe giriki? Arandamuramutsa n'ivyubahiro byose akwiriye. Za? N'ivyubahiro byose akwiriye ndamutsa. Gute rero dukene tubigenza gute? Natwa salamu mu Kiislamu nibabizi nayo. Gute mbwira twigisha abantu ingwani zimbuga tuzikoresha nabi. Iyo umuntu aronsa amahirwe yo kuvugira kuri micro dutanga n'inyigisho. Ugeze kwa mabukwe umuramutsa gute? Ndamuramutsa assalamu alaikum. Ayibona. Ukunama shikamo mama n'ivyubahiro byose shikamo mama hama ibintu bikagenda neza yega mabukwe n'umuntu wo kubahasha iyo muzi wambaye bayita gute nidira
idira abantu batazizi ni kanzu ndende mugabo rero bana ufise rero nk'intuzenya ngaho kumumva umuntu ho gusa nkaho uciye iruhande ya ntuzenya ngaho no muzi ntitujya ku kazi idira mara umuntu akwambarira idira ukavuga ati irambaye ko umuntu yafise ingabire akwambarira idira ureke batwege hari ukuntu agenda ayifata uko ureke batwege ngaha twahuye n'ababaje twahuye n'ababaje abamesha rero yisuka kwa amazi twahuye n'ababaje amesha acako yaranje akagiye mu gikoni akaza nese kwa amazi nyene imase guki reka tuce tuja aho nyene ahubwo dufatira aho aho nyene uvuze by'amadira urabona ko muri clip ya ananipenda ya MONNA yambaye idira yambaye amadira naho nyene yambaye idira wewe baje abantu babonye gutega ndugu yawe ntibizi none si ivyo wacu za kujya tuba tumenyere bashirango babandi nyene bibisusu binini urabibona bamwe bahezaga n'imana batahuye n'ababaje Yozefu mubaje bicaye ku munyu mugabo vraiment kame yakadira bakara uraza kugatira amapeti we yagusa ndakuboya mfati neka kantu kanyegejiki gumeze kose tu nta kiganyegeje shandaho ni bya bindi nyene nta kidasanzwe Yatari gwe moni ya frere rero umunyamusaga nyene ataja mu madira mbe yageze mw'isiti wacu gute ahubwo nyene we yakonze ko ari ya kumusaga impeke nukuza turatembeye turaye kumusaga impeke ni impeke ivyo vy'impeke je nakuriye je umunyamusaga nta mpeke tunywa kumusaga impeke yajya sawa ivyo vy'impeke banza tubireke impeke none yagiye mu madira gute ifo yuko umuziki agenda awushikana kurana nk'umuziki yakwiye kumusaga awushikana mu buye kandi kari yaranje karimba igiswahili gifashe kandi yari kiririmbye neza nta muntu yomucisha mwijisho kwanza tumucisha none buga hagati ya MONNA ya Fleur na D1 ndi yarimbye igiswahili gikaze ko bose nzi ko atakire igiswahili MONNA Fleur yaririmbye igiswahili ubwo ngaya nikije giswahili cha MONNA Fleur na sita kitatizo na mape hiti tunakubana gose ni hiti ego hose au che hose iriyo indani mwidira iriyo misita kitatizo na mapenzi kunuga tesi yaririmbye gute yaririmbye ati nawe urabizi diwa sita kitatizo na mapenzi ama MONNA nawe aririmba gute ananipenda none ucumushikira kubera ko basadi kubera ko inshuti yabo bose murabona mbedi manager wiwe ni muri timu yiwe ni manager bavuga gute babandi yo muri Tanzania mugabo inshuti vraiment no mind of a strategy mwiza cyane je inshuti yabo bose twarakoranye kuri show yarimwo BIG-FIZZO Linoji of music na ntuzenya na who's designer irya show yabera kuri Zion Beach twarakoranye vraiment kandi naramukengurukira n'umuntu muri ko murakorana d'abord umutima wose awushira ku kazi sinzi ubona ingene MONNA ya Fleur ingene agerageza kumubrandinga agerageza kumukora agerageza kuzana ari yaranja ofete jewe ndewe nuwa munzo kwandabwira bakari ndamugaro ya musaza vraiment aratuvyariye vraiment abana bameze fresh bakunda industry bakunda industry umutima wabo wose uri kumukuru no kuri no game sivyo rero umuntu wese afise umutima ku kintu cy'ingabire vraiment umuntu turajana je twarakoranye na nshuti yabo bose narabona ivyumviro yazana nanje ivyo nazana twabihinyanyura twagira iki twazana ivyumviro bitandukanye kandi tukabikorerako nza gusanga ino game irakeneye abantu nk'abancuti haga ntuzotanga rubona MONNA ya Fleur ageze kure cyane gose no apana ngo deja turiko turaraba aho ageze ubu
ku ndirimbo zingaha amaze gukora muze muramubesha ntaragera bon basi nakubwira ati ntimuzotangare ingorane y'abarundi tuza kumvisha umuntu ari gihanga itangura kugara oya ifo kuvuga ibintu uko biri en tout cas étape yarariko ari karirimba it's okay ni yahe nona kutanayizi nayo nziyo ni ya MONNA na étape ageze ku unye indirimbo zose nzi nizo izo maze kubona nizo nshuti ya branding apara branding igacuti samwe ari mu brand nshuti ni mind of strategy MS urumva ni mind of strategy yego kandi rero ino game irakeneye abantu bafise ama strategy urabyumva nukuri strategy nshuti ya bose akoresha iyo ariko uzorabe barimvyi bose bagerageje gukorana na nshuti urabe ba mail twaragenda naho tutamenye ivyabo basi akanu karazora bamuhoza basi nawe utamenye ivyabo basi uramenye izina uramenye yuko ari kindi kintu ari kintu kihari sivyo rero je nawe turiko turakorana cyane ko karakazi kari serie karakazi baduhaye akazi kugira ko brandinga concert sivyo narabonye ivyumviro twakora ndakubwire yuko n'iciyumviro cyo gusasa ibitenge igihe Fizzads niwe yakizanye n'ibitenge niwe yabizanye mbo iciyumviro twaragihurije ko twarakizaye twese sivyo ko ava twashatse twari dukeneye turondera abafana baje kumusasira ibitenge urabyumva kuri urazi yuko byari bihari iki niki nshuti ya bose ndamubwira ati umva se plan yari kurondera abantu n'amavuvuzera yaramaide za nshuti ko nshuti je twarayaga cyane tuko turiyumvira ati none kino gitaramo tuyikore gute ni cyo kintu twokora gihereza agaciye muri ko twari ko turasuzugurwa cyane nabo hakujya baba bazimya turi kuri podium bakuzimiriza ko imiziki baza kuzimiriza ko imiziki bagaca baza kuguhoza bakaguha inyama brochette y'ibimene ati akira nuge nkimwana goza umwana wamugwa gitabiye hamunga cumuhoreza akira imbombo cyakiraji urumva babahaye ji mu Rwanda n'imbombo ati nunuza kama urumva ati none abatipe no kuba baradusuzugura kuri runo rugero tufanye yaye niho rero nshuti yavuga ati nazo turondera abafana dusabe muri team ya Fizzo bagende kumusasira ibitenge babyumva me kubera umwanya wari muto kurondera muri team ya Fizzo tego Fizzo arafise team nini ahujya kwa Statura arafise team nini akujya kwa BIG-FIZZO arafise team nini babyumva babona abantu bafite ama team vraiment y'abantu bari loyal hamwe umuvugiye umuntu wiwe ukuntu ebana bakujako urabyumva rero nibo twari dukeneye yuko team ya Fizzo turondere kwa steri nka zine hamwe aeroport yose tuyifuka yego Fizzo yaje niyo yari target hama tumusasira ibitenge gushika hamwe n'imodoka yagira mu guca ko bitenge mugare rero kubera umwanya wari muto kandi no gusigurira ico kintu abateguye show kugira babyumve ningoga hama bikumva ibyo uko byasaye imitaye myinshi kose amakwastere ugira iki kurondera ibyo bitenge n'ibiki cyaba oblige kuvuga uti naho icyumviro cyari kinini mugabo ncanibuka yuko jewe nyene ndumwe ndaviza abantu jewe ku kwezi kumwe ndakurikirana abantu barenga umuriyoni plus de millions y'abantu bankurikirana bari ngaha gati none jewe ko nkurikirana abantu barenga umuriyoni nta kuntu none ibyo nyene ibyo bitenge no byisasira jewe none sasa miss ni brand kinje kubimusasira kandi je nayo musasira biraza kugira kime inshuti acaraza n'ibitenge turagenda ya turabisasa yego dweje kubisasa cyo turabigurisha none uribaza yuko iyo act mwakoze yo gusasira ibitenge Fizzo una abantu babiri je na nshuti wowe na nshuti man of strategy byaragize impact mwashaka ko bigira iyo message yego kuko nuno munsi ni mati sinzi kwibyibuka
hari umuririmvyikazi ntuzenya umwe wa hariya kuri Tanganyika Ego Natasha. Okay, hariya namwe bageni ngene yitwa. Yari yagize yari manje mazi imisi nifitiye ama stress menshi. Ego. Mazi imisi nifitiye ama stress menshi nifitiye ibibazo aho ubonye umbajije n'indirimbo ambwira ati indirimbo nayo ntunze kunjya umuhari. Uravyumva nka urashaka kumbwira ati indirimbo yanaka cyo bamuna kubwira ati ananipe ndirimba gute usinira umuntu ayizi mugabo nifitiye ibindi bibazo byinshi mu mutwe bisa ama stress. Nyakiranjanye mfite ibindi bintu bimanze byinshi ndibuka yuko ndaba nk'imyaka mfise tariki ya anniversaire je navutse mu kwa gatanu nkara imyaka nzokuza mu kwa gatanu naraba mu mufuko ndaba ngashangaruka ngifise imyaka 15 niga mu 8 ndaba ibintu napanga ufise stress yo kwiririsa musa gusa muri pole oya no ngifise 15 ndi mwishure ndibuka nari mfise agakaye niga mwirise muri internat lycée Cibitoki nari mfise agakaye na capako nkabona ico nzoba ndi mfise ino myaka none wasanze bimeze gute ndebwedo rero ivyo rero kurabira bati none ubu karawe daje aya kuri gapetite nyene gato aravuga ati hana jenzo mfise umugabo amezuko sari shanguka pale kwa apana sijanguka amazini hajya nyene none umugabo mfise ubu niwe namye nsengera eka kubesha sivyo wabona reka share nabona sha twese turafise ibintu twabona mugabo sivyo uko twabiziga ariko siko twabisa reka dusubire rero nibutse rero yuko muri 2000 kombe Pega mu munani 2000 kombe nige mu munani muri 2005 2006 5-6 no 4-5 bacha barangegena yego urakoze wiga mu munani 2005 2006 ariko je 2005 niga 5 Imprimerie netura sawa none nawe usomye kinga itatu Sina usomye wiga 5e sina usomye none 2005 wiga kombe 2005 niga 5e niga 5e ntumva ko jari witiyeme namusomye amashuri angaye saa 3 ari nawusomye imyaka ndabeshe urashaje vuga ko wiga muri turasiye maternelle ba voilà nubundi 2010 niho niga 5e 2010 naho niga muri seconde nari mbeshe kwabo abo twiganye ba mbere ko je barangegenye mu 8 kubera kutiga cyane nara karota girikira ikibandi cyo kwishure ama 2005 6 4 5 niga wit ko je nakoze konkuru muri 2003 wari ukivuka wewe dusubire kuri ntozi ndahaje tekana ndiko ndahakuze ndiko ndakumvisha how much kwa abantu nakubwiye yuko Natasha naye namwibagiye iryo zina bacha baza mu commentaire si showbiz ni wari wamwibagiye nibiko ndakuse je ndisaziye 2003 niga mu 2003 nona niga 6e nca mwindwi 3 4 7e 4 5 8e naere kuri se obwe nsanza kwisho gitwa iseme du sauver bandika muri interna deuxième trimestre man deuxième trimestre soma interna hari uru professeur papa yigishije gwaduha igifaransa gwari n'urutitireri na papa yarutemye na papa se gwaranyanga azi muzago twara kumwigisha kwigishwa umva papa wanje yari umwigisha papa yari mu bantu bize kera arigisha uwo mwigisha yari aranyigisha papa yari aramwigisha iki urumva daboro kwigishwa n'umwigisha papa yigisha za mu myaka ya 80 maka 80 kombe papa yari umwigisha muri secondaire yigisha histoire kahise uravyo sasa charurangegena yari professeur chanja umva 5-6 nari niga mu 8 6-7 niga risedirake ndache ngaruka ibuja aho niga ma internet yo rubiri mana hano bari urumva rero shogeye rero dufise ama dream menshi urumva mugabo amwe hari ivyo tubamwe n'ibindi tutabamwe ngavyumva ndako ndakubwira rero kuri rya act warumbwiye biya bya Farias ko gusasigwe bitenge haro genre Edison rigeze guposta urazi ko Edison abo boteza kwa Natasha Edison arandika la postinga Natasha hari umuntu acagira muri commentaire ne kutagiye kumusasira ibitenge Natasha ati ngo ntihari kugira ubwo burofa hajya kara muri iye
sobanura ko mwe bijya mwagize ari uburofu kuri Natasha ikintu kibabaje rero d'abord ntacuzi umwansi w'umurundi n'umurundi nyene kuma test ibintu uravye ivyo turimwo uravye ibitero turimwo sivyo uno munsi yarakeneye ko abarutu basude umbaga ndakubwiza ukuri tati uno munsi niho Burundi bwari budukeneye Burundi bwari bukeneye ingufu zacu bari bukeneye ko dufatana mu nda je namba nakoze iki nkaguha support ko abo hacu ayi bariko baratugaya ndabivuga nama nabivuze mu biganiro genda ubongene uje kuri Twitter urabe ama platform y'abanyarwanda ingene bariko baradutuka baraturembeje genda kuri Facebook urabe ama page y'abanyarwanda baraturembeje badutuka ku munsi baradutuka urabyumva twebwe si byiza ko tureplika nabone ngo tuce tubatuka no mwazo turafise uko twoshikirana mu vyiwacu bo bakabandanya badutuka mo tukabandanya ni vyacu urabyumva imagine rero wewe ndakoze akantu ugacukita ngo nuburofa ara akantu kari très important gahaya agaciro urumva gahaya agaciro ubwo nyene Fizzo none cyashira kuri statut yo narandika ibindi atubwibone nibiki c'est pas bon none ndakubaze simba afite cengira ibibazo vyinshi kuri ivyo bintu uvuze mu mwanya muto umwanya umwe uvuze ngo Natasha yavuze ngo nuburofa sivyo kubona mwaragiye kwakira BIG-FIZZO tumusasiye ibitenge kuri mwebwe nyene est-ce que BIG-FIZZO niwe muririmbyi wenye naho ragira kuva mu gihugu runaka kaza mu Burundi aciye kuri aho kweki uko muhora mwakira mudara muja kwakira nabandi turazikiri kuna double J baruka kuva hanze none gasha tubona umuntu aja kubakira ikintu ca mbere okwiye kumenya jewe ivya Fizzo nabimenyeshejwe kwatsa sivyo kandi yaje dusanzwe turi mu bitero yaje tariki 29 asubira inyuma tariki 31 yaje turi mu bitero rero je nka jewe nanje ndi mu man of strategy ndiyumvira ati nicyaye ikintu nokora coza kigira valeur ajoutée kurinda je ikintu ndayikoreye Fizzo siba ndayikoreye Farias mba ndayikoreye industry muri rusange bwa n'umurimvyi w'umurundi twasasiye ibitenge sivyo abantu basasuye ibitenge nabo n'abantu nka ba Yesu barasasuye ibitenge ba Yesu barabasasiye cyako kundogoba abantu b'Amerika ndadaye barabasasiye ibitenge uravyumva umva ni ikintu cyagateka guhagateka umuntu urumva ni valeur uravyumva wowe ushaka ko considera kuri ha valeur abaririmbyi ubikoreye industry yacu urumva personnellement artiste ashobora kubifata perso baramugire bijya Fizzo biga jewe sindashi oya urumva kubera nuze ngaca byita ngo nuburofa ndakubwiye abanyamateka babikorewe abantu twaba Yesu twarabisomye neza tuvuga ko ba Yesu barabasasiye abantu tw'Amerika ndadaye twarabisomye n'ucubeza n'Amerika ndadaye yari inde yakoze iki amaziki urabyumva rero no munsi Fizzo tumusasiye ibitenge n'umunyamuziki w'Uburundi asiye ibitenge twese turazi neza ndazi neza no mu muziki wa Natasha Fizzo arafisemo uruhara yego umuririmbyi wese w'umurundi ahari uno munota Fizzo arabifisemo uruhara urabyumva umuririmbyi wese wo mu Rwanda n'uhari no munsi Fizzo arabifisemo uruhara ibihugu ari bibiri umuririmbyi witwa BIG-FIZZO arafise uruhara mu muziki w'Uburundi no mu Rwanda kujya kununa gwa gasore yagize uruhara kuri independence y'Uburundi n'u Rwanda ufiza ngaho ngo uvyigarame urumva d'abord turemera ukuri n'abantu benshi ukuri batagukunda iyo umuntu rero umuhaye agaciro agihari ntiturindira ngo afe kugira ngo twarabonye abaririmbyi nka Basam Overmix bafuye mu nyuma bagahabwa ama certificat ari kiziga ari atayo certificat atayo bamuhaye ahari dutahure valeur y'umuntu agihari urabona suko umuntu ngo apfuye ngo tutangura je ndazi nkanje nopfa ama tweet yo ba menshi ama message byinshi ba video y'ibintu agenda avuga n'ibiki kandi byagiye birafasha bamwe nkuno munsi ubungene ndakubwiye ijambo ivyunguka nazanye na crée ukora ivyunguka bimaze gufasha abantu menshi amaze gutunga kubera gukora ivyunguka azi yuko je Paulo hari umupeti yari yavuye ruguru aje sivyo avuye Makamba urumva hari abantu ari yiteze ivyungo inoti mu nyuma amwe ngo tubonane mu mashambwira ati
ivyo nakuronderera sinaronka amahera ya ivyunguka yego sinaronka amahera yavyo ati nukuri basi mboye ngene twobonana ati ndacarindire ndonka amahera amacha ndakurondera yego urumva yuko hari abantu bamaze gutabura yuko umwanya w'umuntu uri précieux sadi ntitubonana atavyunguka bihari none nituyaga atavyunguka uravyumva gatati yego bisigura yuko twebwe jewe jengene ari ibintu maze kurema maze kurema utuntu twinshiwe tumaze gufasha n'abantu mu ngo hariya generale akantu kitwa moya mbiri urumva gatatiana yego akantu kitwa moya mbiri karakoreshejwe cyane urumva ubu naho ndiko ndasaba yuko Satubi atangura kudandaza karabasasi urabimva gatati yego ndiko ndasaba ko Satubi adandaza karabasasi kubera karabasasi yaramaze kuba brand nini bwene Satubi yovuga ati inzu karabasasi nijye bakubita ku nzu bwene Satubi yozana yotanguza entreprise ya karabasasi ubu nyene akavuga ati jewe ndadandaza karabasasi nakende gutira karabasasi uraza amahera yo kubita inzu zose za ruguru bakwitaho karabasasi nonga ha mu muji inzu isizo kumusaga ziriho karabasasi yumvira ngo Satubi aciyagira ibendi igenge y'abakozi biwe batera karabasasi agaca yugura nyene Satubi araropora umucanga ari mu kanyosha kandi karabasasi bafatisi mu mengo n'umucanga n'umucunzi bavanga bakabara akabora bagira gutya bakubita karabasasi baza ngo Satubi ijya entreprise yiwe twatijya yiri vanga igara matiki yo kivyara nindi yindi biro y'abantu baba bakeneye abakozi bagenda kubaterera karabasasi tu creative en fait turavuga ibintu ng'abantu bakabifata nka joke mugabo biba ari révélation bari révélation nini cyane twatuko turakangura ibari kanguro dukangura abantu ati impamvu nakubwiye yuko imyaka yo nibutse imyaka mfise cyane nsanga ndiko ndagira ama stress menshi yuko ntegeza gupambana cyane umwe mu bana muto nuko ramambona ati iyi industry ndimwo ama revenue turonkamwe ni mato ya twari kuronka manini kandi nkaba wa undi nyene narota kuba rero impamvu ndagerageza basi abasani biyumvira utuntu bakora bareme amadiri ko ari umusani plus nibakora niba create ivyunguka umuntu jendi mu bambere bacha bashikirwa direct en fait iyo abasani bacu bafatira kuri yama commentaire ari negatif ibintu byose nyene bizo biri negatif akavyaza nk'umusaruro yego biba biryoshe gose kubera ko bavuze ico kintu cakara basasi candibuka yuko na MONNA yaravuze ko inspiration yi ananipenda yekuye kuri bijya vyamubayeho basohoye ama video atari yo yiwe y'ibiteye asoni atavuga ati reka yo jewe nce ndabaha hit kuri ivyo nyene biko muramvuga ko abari zo canzana mu ndirimbo urumva il faut profiter opportunité je namanibuka muri 2013 igihe isoko isha igisoko isha harabava mu isoko biruka bahunga umuriro ndaza bamesha nabo ratamutaye bari bavize mu isoko bo bavino bagenda indani gutora imizigo mengo bari bafise indani kari umuja masokanye mufuko wisukari arasote hanza wikoreye siduka giwe siganda ariko ara profit opportunity sivyo je muri 2015 nigeze koronka ikiraka cyo genda gufilmira abantu guproduza zari indirimbo nanjye gukorera abanyamurenge mu nkambi z'impunzi nahawe idiri na korale imwe yitwa Betel hariho n'indi korale yitwa Ushindi zari korale zibiri zari zikaze no petete mu makambi za cyaka izo korale yo korale Betel yari ampaye idiri nagenda ifilma bien mugabo yo yindi korale ya Ushindi umuntu yabakorera ama visuel kandi izo video n'ubu zari kandi zimeze neza cyane acenda bakorera mu nyuma yava muri Tanzania sivyo yava muri Tanzania akaze no gukora rero aje muri cyo gihe cyaza ba insecurity uravyumva ntiyaza ubwo yene ndi ruguru bica ngombwa yuko iyo korale ikimereza akazi umva ko umutekano muke igihugu gifise giye kucyumpereza yindi diri uravyumva bwara abandi umutekano muke baca bahunga orajya mu mutekano muke nyene haki cuguma hajya nyene amuga tuzatira ama opportunity umva ari wo sigaye usigara upambana mu nyuma aya madiri yaramvyari ya madiri menshi burya je 2015 gwera nko muri me
gushika muri gushika umwaka wose wari uzihera nami muhinga ngiye guproduza nkava muhinga nkaja mu makambi y'Imusasa nkava Musasa ndaza bwagiriza nta nkambi nimwe ziri mu Burundi ntigeze nja mu ngiye guproduza indirimbo kubera abo baguma baririmba uravyumva ndi mu nyiza abanyamurenge nije nazikora mu nyuma naho ntabandanije ngira mbona kwicogera n'umu director n'umu producteur akora ama video abo nigishije umwuga nibo basigaye barabikora cyanja mu bindi ko hari ibindi bintu byari bimba ko sitane uguma ndiko ndakora iby'ama visuel n'ibiki hari ibindi bintu ino by'abana b'igihugu bariko barakenera umuntu yobazanira ijambo ryo tuma batera imbere urabyumva niyo mpamvu rero nace mvuga ati Paul mama ngo mbanze nkorera igihugu ndi aleze wavuze ngo hariho ukuntu tiko turasuzugurwa n'aba artiste cyangwa n'igihugu cy'u Rwanda sivyo muri industry ya musique ariko si musique gusa tuko turatuka mu mice yose ntuzugomba guhengama ni muri vyose bagomba badutuka baraturembeje ahubwo sawa mugabo tukaja tuguma tubona mugabo byatanguye mu muziki badufatana kandi ivy'imiziki byo natanguye kwamama kuva kera none ni kubera nicaye hanye nicaye na Juste Gaël ni kubera iki none muri ico gihe tuca tuguma tubona aba artiste b'abarundi aribo bariko baraha agaciro ama media yo mu Rwanda bagaha agaciro ama interview yo mu Rwanda twebwe ino tubasavye ama bakabibima bakayatwima n'intumva tunabandikiye ntibatwishurire mugabo wa munyarwanda afise media hari yamwandikiye aca yiruka n'intumva acha yiruka ku mateka n'intumva nabikubwiye kandi ibi bintu bariko bandanya bagira bazovyicuza urumva uno munsi turiko turapambana turiko turiyubaka bisaba yuko ama media yacu natwe tuyubaka ujya mu artiste agenda hanze wewe waguhaye content ni medium yawe irakura urabyo uno munsi amaze kuza ama media tuyaga ibintu biri seriye gusa kera twaraza tukicara nga tukavuga ibintu bitanakenewe muga tumaze gushiramwe barriere y'ivyunguka tuvuga ibintu bikenewe ko uri mukire ntoza komereza ivyunguka vyawe ati ndahokeneye uzoza urashya kuri medium yanje canke hama tuzanga tuyaga ibintu biri fake bisigura iki namba aba artiste bahora batinya ati mu ma media yacu ducishamwe ibi nibi mu media zacu ziragoroye tuyaga ibintu vyubaka tuyaga ijambo rizima uravyumva none nundi yumviye ati none bagenda mu Rwanda kurondera iki muri ayo ma TV yabo muri ayo ma medium yabo urumva ibiganiro birahari ngaha uko bigenda kose nta wanka nyina ngo nuko agwaye amahere uramwonka tu abyo nyina babagwaye amahere sivyo wewe uteye imbere ico ukora uramuvuza gakira ni nk'abantu batanga amadiri bidondo niwegeze kuvuga iryo jambo mugano twakoranye hari abantu bavuga bati wowe abana banje reka mfate abana babanyi niyo baciye ubwenge ukacureka abana bayo ngo nuko ari bijuju mana umwana ari uwawe none ntihariho ngazakamuri zande na zande uramutwara umwana ari gwawe imbere iyo ayo mahera menshi ushira kuwo hanze kumubanyi uyashira kuwa uri ko ujya iwawe n'amuvuza gakira ejo ni wazogufasha urabyumva iyo akona kantu bidondo yigeze kuva kandi karafashije cyane ubona kijagiye bari ko baramwataka cyane DJ Paulin mugabo DJ Paulin bamuhora ubusa DJ Paulin nta concert nimwe yazanye umunyarwanda atahaye agaciro umurundi urabyumva DJ Paulin niwe muntu wa mbere aha agaciro abaremje b'abarundi DJ Paulin hariho entreprise ikunda gutanga amasoko Brarudi ratanga cyane amadiri jana mamvuga ati iyaba DJ Paulin ari wajejwe nk'amadiri ya Brarudi ari we bicako fati nk'iza Primusique za Amstel zandi abaremje abarundi bobayeho kigunda kivugiye nga ko ndamuzi urabumva ntagiye kinini geze DJ Paulin tuzinanye mugabo Paulin ndamuzi n'umutima afise ndamuzi n'umutima afite ino industry ndayizi uravyumvaga bro ndokwitagere bro ni cameraman namenye bro we bro abahungu baramaze gukreka akantu kabo ka bro n'abasista n'abacu bavuga gute ucubiraho nawe ndakwita ashu ndabizire tuvuga baju sivyo baju urumva roga baju bu fresh tero koja kabu sivyo bu urumva
wana DJ Paul umutima afitiye ino industry yego investissement ashiramo inguvu ashiramo DJ Paul niwe murundi wenyine amaze gutegura concert y'abarundi bonyine akayigira VIP yabereye kuri entente sportive yego niho narindi abarundi bonyine iraba VIP kabisa kandi isho yari itabwe twarayitabye DJ Paul nakinategura gitere swata ntibibaho rero DJ Paul rero ikintu yarakeneye d'abord DJ Paul yategwa intambara nabo mushigiki nibindi ko ndakubwiye wowe urakora umuntu wambera gutera intambara n'ujya nkeneye gushigiki nwasha kugwahanya urabyumva bisaba rero tuse turashira inguvu hamwe turaba umuntu akenewe n'udakenewe udakenewe tumushira pembeni kuko nakuntu bosohora indirimbo nshasha yasohotse ikintu ca mbere wirukiye nugucuja kugira media tuwa mu Rwanda agweranga ni ibintu je birantangaza muri ndibaza yuko je abarundi abarinje bashimwe ngo barabarozi mpeze ari ibindi barondera mu Rwanda cyangwa usange bakorana nabo banyarwanda nyene ni hatari je strategie ara ngo dufate nk'izi ngingo Burundi bwafashe burugara umupaka n'u Rwanda sivyo yaba ru Rwanda gugaye imipaka n'u Burundi d'abord nk'ubuhonye n'u Burundi bugaye umupaka n'u Rwanda nta muri mvyo mu Rwanda bukomerera kuza mu Burundi byarabaye kuri Medi byarabaye kuri Bruce Melody barabanki turavyibuka n'u Burundi bwari bwugaye s'u Rwanda bwari bwugaye n'uburyo nugiye mu Rwanda bakwemereye ko mu Burundi urengana mu Rwanda ushika winjira nta ngwa n'u Rwanda go rufise mugabo nta muririmvyi wabo yoza mu Burundi Hanyuma dufate u Rwanda gugaye umupaka ku ruhande rwabo arapiga pa ukacubona ngo Bruce Melody cyangwa inde yaje nga agiye ashikira muri RIB waravuye nga agiye hari yoshika direct gukorwa kw'amatohoza urabyumva amatohoza direct none umurimi yitwa Kizito Mihigo yagomba yinjire mu Burundi hugaye sevwa nacugwa kati ya mukasho niminda kubwira rero fate turakwiye gutahura yuko ivy'igihugu ingingi ivuye hejuru ni pote urabyumva ni hose kuko uno munsi namugiye kugira mediator mu Rwanda mu gihe uburundi bwugaye kugarabisi bwa twansi usohoka officiellement ntibakeneye ujaye naho ujaye mukinywa ababo mugani bamenye ko wagiyeyo je ndafise famille mu Rwanda ndanagiyeyo nta n'ifoto nimwe no posting je ndibuka narigeze kujayo kimya kagijayo kimya ntege nakimu posta ukigarukira ukitahira mugabo ugiye ukagenda officiel mugiye ubuzi beef biri hagati y'ivyo bihugu bibiri urabanza kwanza ukarindira iyo tension igahera ko ibi ni ibintu by'umwanya nibere riba ryayazi burya abarundi n'abanyarwanda n'abavyara vyana bavyaruzanye iyo bageze mu gihe cyo kuvyaruzanye urapuwesha wewe nugombe kuvyivangamo uravyumva kuko ugiye kuvyivangamo hari igihe usanga bibi binaguhitanye usanga wewe brand ugasanga nk'ubu urashaka gusohoka nk'itegeko ati nandirimbo dusubira kuvutsa bana nk'ubu ko byatanguye ati indirimbo izi bana ko byasubiye kugaruka je yabonye inama mu gutwara sense ariko aravuga ati indirimbo zigomba zitangure kuvutswa bazibuzwe urumva none leta nuko ibigenza batangura dute ugasanga harafashwe n'ingingo nini kandi izingingo nini iyo ziba zavuye hautapajua uravyumva ugasanga wewe urabihombeyemwo ugasanga wewe umuntu ntamushitangura kuyidoga ngo ratubuza ibi nibi ko bavuga bati wewe indirimbo zawe urazisohoye ziri nk'ibi uravyumva icyo ukora ucugira kugira mediator mu Rwanda ati kumbero za ndirimbo baca bagenda mu Rwanda okay mu Burundi turazifuse musubire kuri bacha dusubiza kuzo turaririmba za ndirimbo za kera ati utazovuza umuduri nazovuza ku radio nuwo tuzosanga ariko arayumviriza ugasanga no mukabara sose nitegeko no mukabara nuwo tuzosanga ariko arayumviriza gasho uravyo muri ico gihe ababihomberamwe n'abaririmbyi niyo mpamvu rero bujya kugira kuri line kumenya ati igihugu gisaba iki gishaka iki ugakora ivyo bagusabye hama ibindi navyo uza gusaba ibindi usaba mugabo ari ukuri ku murongo turiye kubibigabo
nivyo Yego. twe kubibigaba kabisa kubera birababaje vuma kubona umuririmbyi w'umurundi arasohoye indirimbo ni shasha naje kuri Casoar ntaje kuri Casoar nagiye kuri Magic naje ku mukubito naje aciye agenda mu Rwanda direct akaba ari hagenda gukorera interview birababaje gose birababaje en plus akaca nawe postinga kuri ku mapage yiwe mugabo umunsi mwakoranye ikiganiro ntazo kwigera postinga kuri page yati nakoze ikiganiro je dukora ikiganiro ndashima muri community ndasharinga jewe ico gituma vraiment ibi bintu biragoye gose ni ngorane kabisa biragoye okay tugende ku yindi sujet haro sujet nashaka kukubaza ko ryari twarabonye ku ma statut ya Nelinat mukora akazi kamwe ko gupromotinga yanditse nati dukora akazi kamwe none kumengo mwese mukora ibintu vya promotion afisa abantu promotinga bande turatubona promotinga ba MONNA ku marezo sociaux yiwe MONNA namba bijya video no yabiyekuye bijya bya MONNA ariko aragira gutya ntavyo nzi okay so twarabonye kuri statut yiwe yashoye kukwandika ko ibintu jewe mavumba yandize ibiki reka ndabigusomere kugira ngo ikana nibyo bakimpereza ibintu uyitahure neza ivyo yanditse hama nawe ucugira ico bivuze statut ya vuba ego ni statut ya vuba bariko baravuga ibintu amakuru yoba ari fake canke ariyo twega ntavyo tuzi avuga ku bintu vya MONNA ngo bamubonye ahantu aborewe n'ibiki vyose akavuga ati twarabibonye kuri Fizzo turabibona ku bandi rero Nelinat ico yaciye avuga yanditse ngo kuva ryari pharmacie zisigaye zicuruza inzoga kwa ko babonye MONNA ngo yaborewe ari ruhande ya pharmacie mutubwire ko yaborewe imiti twovyemera naho ntisi cyane nama mvuga utuduhungu dukoresha Facebook tunwa inzoga y'amazi bogesha abashengeye kuko ntibisiguritse ukuntu bavyuka bandika bacafuza umuntu ndabaza nta bandi baririmbyi kazi bahari mwoza mwandika minsi yose MONNA ibi MONNA bijya MONNA bla 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 useless ugaca usanga afise phone nk'iya simbizi wasema vumba active Facebook WhatsApp nkawe none phone yiwanje ko digi just telefone active Facebook oya je telefone mfite nuguruka imana ma telefone sindi mwana wafite telefone ko je telefone yanje ni Samsung naraga Samsung ka kera nikoresheje ka S7 ico bigenda kose gafotora neza na video yayo ni nziza karashikana 4K ico ni cyambere telefone mfise agenda rabe n'amantuze ngeya nikoresheje ka Samsung S7 kandi impamvu nkoresha izo telefone mwene izo niyo telefone kwanda niyo telefone ya mbere ndambanye je ndagira ama stress kenshi sivyo jewe telefone nashobora kwishara hano kuri charge ngasanga nayibagiye Tagasanga barayivye ndasamaye gato nagaye natakaje permis nakaza amadokima yose niyo mpamvu rero prefera gutunga telefone iri hagati na hagati itambuza ivyo nkora hakeneye agafoto nshobora gufoto agafoto basi kari kabaye uravyumva mugabo ngatunga aga telefone mvuga uti telefone yashobora kumfasha akazi kiwanje kandi ibintu bikagenda neza nyuma munitura aga telefone mwena ko je natakaza cyane ama telefone bega Nelinat muragenda ku buryo bamenya na telefone ukoresha Nelinat ni mushikanjoke biga namufashije byinshi yarapfunzwe ndamufasha kugira ave mu gasho uravyumva nimaze gufasha barimvye benshi babugize ibibazo kugira nkabashikana ku butungane nk'abaronso nkabageza kuronka ubutungane ko urabizi yuko turakenye nanera arakenya rimwe uravyumva Neri ukwiyemera kose afise confidence afise yumva yuko arenze nije nabimuhaye nije namuhuje n'abantu bashobora kumwumvisha yuko ari umurundi ko ari abantu benshi jewe nka confidence mfise jewe nuko nzi ko ndi umurundi burya ari abantu benshi batazi ko twara uko ari abarundi batazi ivyo bemerewe n'ivyo batemerewe urabyumva gusa nuko rimwe hari garenga karimbi hari igihe umurundi yibaza yuko ati ibintu navyo nemerewe kuvuga ibintu navyo nemerewe tivyo niyo mpamvu urabona yuko Neri arafise umwidegemvyo yo kuvuga ivyo kubera amateka arabimuheretse gusa rimwe hari igihe usanga yarenza agomvye kwinjira mu bindi yagiye mu ma vie privé uravyumva mugabo urumva bibaho n'ubwigenga afise sivyo n'ubwigenga afise rero je ndi bantu bagerageje kumwereka ati wewe nuku bigenze uko bisha bigenda uko uravyumva kubera iki hari amategeko adukingira moya hari abarundi benshi batayo bazi
abarundi benshi bazi yuko ubwigenge ari ugutukana ari umuntu yigeze kumbwira ngo umurundi nta liberté d'expression d'office nambwira ati none jewe ko nshobora kwicara nkavuga icyumviro cyanje ko ndacyumva ninda rigera mfata hari aho ugeza bwacavuga ati ngo nkango muri Etats-Unis ndashaka gutuka umukuru w'igihugu ambwira ati none gutuka umukuru w'igihugu nibwo bwigenge igihugu cyacu gihagarariye mu muco umuco w'ikirundi niko byanditswe mu bwizwa shingiro n'igihugu gihagarariye ku mico sivyo none tubungabunza imico mu mico y'ikirundi harimo gutukana gutuka umukuru birimo mu mico y'ikirundi nabirimo none alors rero twebwe mu mico yacu namwe ubwigenge bwabo ari ugutukana ko ari ubwigenge twe dufise mugabo badafise yego namuhaye akarero ko umuntu yigeze gupostinga ibintu bya none afite ubwigenge yarafise abantu benshi Facebook apostinga ibintu bya eta islamiste haravyipostingira ukuntu Chaki Guantanamo no umva umuntu afise ubwigenge ngaho twebwe ngaha abantu bashigikira imihari bakwa papa banatembea kandi bamiyeti barakorana nababona banatembea ugasanga aravuze ibintu yaranditse ibintu ku marezo aravyanditse barabisherinze bye meme etazi n'upimyuka nabisheringa ni Chaki urabyumva mugabo ngaha rero hari ubwigengero umuntu aba afise urabyumva mugabo ugatusanga agombye no kurenza agiye mu bwigenge butari bwo bwarengeye umwe banwa n'amategeko kuko hari ibintu bita atteinte à la vie privée ivyo birangwa n'amategeko uravyumva rero hari abantu bari public nkajewe umbonye ko itelefone kuyivuga izi ndi public c'est vrai nta mategeko ahari angenga n'ibiki nk'umuntu ari personnalité publique mugabo ndi public ko atayipostinga ndayipostinga urabyumva rero kubona mona yabo rero ari imbere ya pharmacie so agiye kugura ibinini byo kugira overdose numbaza agabanwe bibaho iyo umuntu yanyoye byinshi nke byamurenge unenda agura ibisanzwe bakubonye baborewe kuri pharmacie n'ubare bunga buri bande amafarmacie udashize pharmacie Rwanda yakabare pharmacie wishirahe yego okeraba pharmacie Salama iri kuri boulevard ikora 24 ko yabazi yuko hajya hose umurongo akuri boulevard hose Crystal Inde Win Club n'ama pharmacy gusa aka nka Win Club ho irindani hanze ni pharmacy negasha yaborewe kandi bajya abantu bamwe ibintu bikaze byatari ushaka gusanga ma cocktail yakaja cocktail pack akubise gusa imwe zibiri chacha chaba checha urakitse oya nibiki cyaborewe ciao terura cyaborewe checha babitaba acaba checha yego kige cyaborewe tugire rero akajambo kamwe kuri Nerinati yavuze aga telefone kawe ntango aranje telefone yanjye ninjanye nta n'interano nsaba ya telefone iyo nkenera je n'ubwene wake n'ubuno bankeneye telefone yego ndabwire abakire mwemwe basi umwe nahujwe na Nerinati yigeze kuvuga Emery impamvu yatumye Emery umva ari umukire yitwa Emery Nick Drip Show na TV natora dukorana na creatinze ngira ama podcast yo mwibarabara nka turayaza ama micro nibiki yari Nick Drip Show impamvu nahagaritse cyane hari abantu bamwe kutagira ama podcast niki none jewe Nerinati tukivugana niko je ndafise ibintu namuhuje ko na Neri yarampuje n'umukire arambwiye ati ntiyamatani nataza icyamubabaje ni noti twapatanye n'umukire wowe namuronkiza akazi kama miliyoni nibiga mbwiye ati Neri sawa yo kazi sawa shigumana Emery yaraje ngaya yahorino twarasangiye nararaye niwe fresh turi bon cyo kumwe na Belle Chris wanashaka kwanaseka Belle Chris no muntu ambaye yatangiye kumpuza nabo urabyo yego Belle Chris no muntu ambaye yamuje no Emery imbere yuko hari umuntu ayo hari umuntu muba musanzwe muvugana mugabo yana kwandikiye cyangwa musanzwe munayaga mugabo mutaragera kuri step yuko mukorana deal ugasanga nkawe uciye provoka ko umugenzi uciye provoka yuko ayo mujama dukorana usanga turabagenzi d'abord
ugaca ugenda witapa ngo naramuhuje n'abakire aho kazi rero naciyendaga nabo yagiye ashira ku master ati cyushyize kuri stati gusa ndavuga na stop cume ngo nibwo buzima yarampaye nifuka nashimamisha Emily yari ngaha ntivyari binguye kumubwira ati nzanira na 14 Pro Max angiye kuya nayo hapa simu ko dufise ivyo dukorana dabora afise ivyankeneye ko nanya ngiye ndamugamba mbwa ati okay bro wereka cyo dukorana ukuntu dukane mu kingo kingana uko wenza aga 14 Pro Max ngaha kandi 14 Pro Max wasanga ndamukoreye nk'amezi abiri gusa basi turamariza ndavise umukire jire ingwene y'abakire banje bambwira ati jewe nta telefone no gurira Afrika zirashuha ziragira iki nubu ngene ufise umuntu ayizana mbwira nimpatie simu hapa kari 15 Pro Max ayikureteye hapa avyumva kandi ingorane navuga ati jewe abi wanje sinobizera kubera ndamaze kurunka ibintu byinshi muri Afrika bakabinsundura tusepe mbwira umuntu wawe agombaze nimpe boro uyo jure Jaye namubwiye kibaho cha Bel Chris ko nkeneye inoti yihutirwa kwisimu ubwo nyene yacundingira kizitanu ubwo nyene atana birebire turavugana 500,000 cash pa ubwo nyene ayumva ni yumviye rero nkuyo ni Jure manager wa 26 life yumviye rero nkuyo namubwiye ati nkeneye telefone akakuyizana na 500,000 yaguhereza nkugize nkuguhaye nkubwati imboge ndugura imbombo Emeri numukire muri nuzenye muri etage abo ndavuga bose n'ababoss muri etage urabyumva appareils wa Nerinati ndafisa boss bitwa ba Olivier Hagera nabakire muri za Canada petit frère tuvukana mu ndinge kibo urabyumva abo nabantu ubwiye ati nkeneye isimu uyaranje ashobora kugenda no kwitora ideni anayituma uravyumva ivyo rero umuntu kukubwira ati ngo telefone mimi sina problème ivuye ngene telefone kuko n'ubundi telefone ndayikoresha isuku kwandika kuza kuri Facebook cyo kiba kiri important uko Casoar ije mbona yuko bafise kamera nziza ku buryo twoyagira ko bafise na micro ishobora gufata amajwi meza ku buryo ijambo yanje rishika nayo telefone mba nkoresha je nta mukobwa ndiko ndatongoza nta nivyo nzi sinza kubesha ngo mfite telefone iki niki kada na mukobwa ndesha sinzi niyo bituma utwe no kuresha navyo nzi umukobwa azo kubesha ngo simbizi ngo aramaze kumuresha bigapa navyo nzi uri umukobwa utagikundiye wenyine bikuvuye kumiye sibiyu canke utandavye yatebana kuko Imana kisimbizi kirashonje reka ndakigaburire uravyo uko me kusema ngo miye ngurumva ngo nakubonye ngo ndabura amahoro je mbuzwa amahoro n'umukobwa ngumutima ngo nakubonye ngumutima nguratera ngo tension ngacha kuri tension nja kwa muganga nta ngufu mfise ryo nafise n'umukobwa twavanye kubera ivyo yene sina mude ivyo navyo mfise ivyo no bivuga ndabikuye kwijoro nyenyeri zuba ukwezi igihenda baja miye ayo majambo ndakoreshe ndayashirahe akanye inyenyeri urahamurikira umurikira ryari wapi kijeshi umaze yambwiye ati ungura umusoda undi yambwiye ati ngo ubu ni sawa waneguye abakobwa rapendaga iyo waneguye ni fresh okanza iba jeshi gigum obi katyusha utora dani gigum ataje yiteguye we urumva ngo imini watwe dufizi imini nintokeza umviriza yego ivare nk'umunwa wanje niwo kuvuga ijambo ryiza uyu muntu uyu n'umuntu wo kuvuga ijambo rifasha abantu kwaje ngo mpanze ngo ngurumva ngo banzo ntegure ngo umunwa wawe ngo urabona ngo ugira ukururimi miye ururimi nkoresha ijambo nkoresha mu kuvuga ibintu bizima ngo ndabicisha muri nuzenya izi ntoke dufatisha no ma micro urumva ngo banze ngufate ngo intoke ngugira ukungu ngo banze we iyo hantu hari vyagenewe nivyo utayo ibindi bifise akandi kazi kavyo sasa ibyo bitumuna ivyo bintu wewe kwanza ivyo bintu wavuze ngo nta mukobwa boja kuresha navyo nzi bifise umuha
ngo ariko bashaka Ataco- kugaburira atacufise umuha oya kumugaburira ni code nakoresheje guso inzara ashaka kufisa inzara nogate yasha twateramanye twariye twahaje twaborewe twagiziki yasha ndabona urashonje tenda kugaburira sawa mengo ngo wewe simbo kwemera umukobwa agira umukobwa kugaburira angaburira fara hata ma infection gwayo urajya ariko we ubwenge bwawe sinzi ahantu wabura kugaburira ivyo uyumviriye akugaburira kanota avuga ati je simbizi ewana ndakurusha agafaranga reka rero ndakwiteho ndaguseshe neza kera twarayajya amahera mbwa abakobwa gitanga amahera ubu baragabanutse barahari oya tout simplement ubu abakobwa amahera bayampa mu vyunguka manje ndakunda abakobwa mu vira bambwiye ati ndafise projet nini canke hari umurimbye naka yakoze bon ati uramungira kaga commentaire nukuri ko Imana barabikora apana ngo ngumva ngo ampe ngo ndenda ngo yakubwiye ati jewe ndafise amaheri ngo warashaka jewe ari umukobwa twigeze gukundana umwanya muto cyane twakundanye ukwezi kumwe emwa mugabo umukobwa yarampinduriye ubuzima hari ibintu byinshi yantahuje niwe genre yaranyinspiye atuma mpagaciro ivyo nkora cyanda biha agaciro ariho naciye nkora ivyunguka uno mu avant uzirayo ibi dukora turahura n'aba diaspora benshi niki je wanashaka je n'aba diaspora bashaka kubabwira ati ni nagake cyane aba diaspora je bampa amahera gake kaba nta mu diaspora mama mahera atakazi dufitani dernièrement vraiment niho narakunze mutipa araho vraiment bo hari abashobora kunterefona akabwira ati bro nukuri ko Imana ikiganiro wakode cyamezi agiye sivyo akiruje kunywa amata hari umubro yanterefonye hari nka minuit sivyo ambwira ati mbwira umuntu afise cash app ubu nyene ndagushije ku $1 jana uzi yari impereye iki kubera ingene nidondoye ndavuga izina ryanje Maniragaba wa Simbizi wa Semavumba muhenyanga najugumbanya gasobozi wakarabona cha nsigura ingene abanyamurenge bo babiha valeur umutipe ari umunyamurenge muri Etats-Unis ubwo nyene yarambwiye ati hari ibintu yagiye kuvuga mu kiganiro ingene abanyamurenge bo bahereza valeur imico yabo bahereza valeur ubunyamurenge bwabo bakagira ico bahurijeko umunyamurenge numwe urumva bonye umunyamurenge ubona rumwe mugabo barafise ubutandukane bwabo barafise n'imiryango idahuza no kudahuza entre eux mugabo umunyamurenge n'umunyamurenge numwe kuya n'umurundi w'umurundi akaba uyu umwe nawe ujya ku munyarwanda ari umwe ubutandukane bwabo nibwo butunzi bwabo uravyumva mugabo bagaca bagira ubumwe sivyo sasa amenipiga $100 vraiment niko na expliquer yo iboro $100 ashana chenja kugura battery nshasha y'imburugini ibate muri viru ubwo nyene yego ayandi changira vidange niki yose yaheze avuga ati bro wewe ibattery mfise nayiguze amafaranga yo muji amavuta y'imote ndiko ndagirako hari n'amaburaje yitwa amaburaje ari batari bwahindure imoto yasesa amavuta bavuga na badirisha byote juu ya interview mu yatunirifanya urakoze cyane mama raba rero akajambo ugira Casoar TV ndabakunda sana turabakunda gose je ndabakunda gose Casoar TV kandi tubanye neza kandi tuyazikiyago kimeze neza kandi kiyoje kandi kizagufasha yego murakoze cyane abakunzi ba Casoar TV ko namwe dukurikiranye kuva dutangura gushika duheze ndabifurize kandi karibu ababone bashasha hamambandanye ndabibutsa kugira j'aime mugire subscribe mugire ama commentaire cyane ama commentaire partager kwera ama commentaire kwisbagiza ama commentaire na emission ikiba recommande cyane kwera dufate nk'ubu ugize j'aime n'ama commentaire bihuranye no kufise nk'ababone dufate nk'ubujengize ko j'aime bararonka notification ababone biwa iya video irabaho commande kuri yego muze muradugira ama commentaire murumva ko adufasha kandi natwe araduhinga yaba meza canke mabi byose mu byandike araduhinga uvuze kamenya ukuntu tugiye kubandanya dukora murakoze gose Imana ibahezagire kandi mubane
nayigira mvuga amajambo menshi none biracanje. Bye bizu. Casoar TV. We want the world's The solution of all trees.